Amahoro mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye ni undi mwanya ni umugisha gusubira kubana namwe mu kiganiro bamenye-bimenye ikiganiro mushikirizwa nimboresha kure yanyu BNP TV kaba ari ikiganiro giha karyo aba jeune entrepreneur canke ugwaruka gwitunganiriza imigambi naho bandi bo mu mashira hamwe akomakomeye ariko arafasha mu iterambere ry'igihugu kugira ngo bashikirize ivyo bakora ndetse n'ivyiyumviro vyabo agahaze hamwe nibibatera intege nkuko musanzwe bimenyereye muri ko kiganiro turatumira abatumire bakora ibintu bimwe canke bakora ibitari bimwe kugira ngo twumve ivyiyumviro bahurirako amadefi basangiye ndetse n'ama opportunité muri kino gihugu cacu Burundi aho ni ku ruhande wo kuvuga ngo bamenye ariko kandi ikiganiro si bamenye gusa ahubwo ni bamenye hama bimenye kica kibaha karyo ko kumenya rero ivyo bakora ubu munsi twakiriye abatumire babiri turi kumwe na Robert Parker asanzwe ari umuhinga muri mwe twita utugenegene canke tukaba turi kumwe kandi na Christian asanzwe ari bamwe bita ba content creators nuvuga ngo bakrea ama content bari muco bitwo kwita marketing digital kubafasha kumenyekanisha ivyo abantu bakora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi reka tubakanya Robert muramutse abariko badukurikirana nje ntwa Robert Parker amasanzwe nkora ibintu bya biri base cyane muri Bwa kwa Christian niyo mwungere nkaba mfise ishirahamwe gitwa Shaka Media Limited tukaba dukora ama content canke ibija ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo bimenyekanishe ivyo abantu basanzwe bakora yaba amashira hamwe ajya bitwita ama ONG local canke ama entreprise yaba jeune ama content atandukanye ama video ama photo ama article aja ku ma site web yabo ama newsletter canke bulletin de nouvelles ibitandukanye ama fiche produit kudekriva kuvuga neza mu buryo buri detail produit iyo ariyo byinshi bitandukanye turakora n'ama site web baza ko twihanganira ngaha kuri Robert ikirundi gisanzwe kimugora nibaza yuko arafise fever ikintu tumva neza mu kirundi urashobora kivuga mu giswahili cyangwa mu gifaransa abantu badukurikirana izo ndimi barazumva neza cyane tugiye kuri Christian ariko uravuga ko musanzwe mukora ibintu byo kumenyekanisha abantu ivyo abantu bakora ngo mugabiciye ku mbuga muvuga de photo de video ivyo none kukweri nakazi jewe kuri Facebook yiwanje numvumenga no shira ko video no shira ki photo norinda gukonsulta umuntu ugira ngo ashire ka mafoto donc dushaka twinjira aho nyene mutubwire iyo bavuze marketing digital iyo bavuze kumenyekanisha ivy'abantu bakora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi baba bavuze kimwe ijambo rimwe kuva mu mpera z'imyaka ya 90 niho internet yatanguye gukora rero kuva itanguye gukora abantu bose umuntu wese yacitse umuntu ashobora gutanga inkuru canke information kuko imbere yaho byaba ari kuri televiziyo nkuko nyene hama twebwe twari mu kibanza cyo kwakira inkuru gusa ariko internet imaze kuza nawe undi ahora yakira cika umuntu ashobora gutanga inkuru biciye mu ma blog turandika ama blog urumva rero ivyo bimaze kuba harabaye ikintu no kwita hagati entre guillemets akajagari siko kuko bijya utanze nibyo byitwa ko ari information mugabo ubundi information irafise ibiyigenga irafise amategeko ayigenga twebwe rero turi mu kibanza c'abantu barondera gukurikiza amategeko agenga inkuru umuntu aba ari karatanga hariho ico bita nibyo twese turashira ibintu kuri ku mbuga ngurukana bumenyi ariko ari nkishira hamwe kanaka ntiripfa gushiraho uko nyene ari entreprise ufise entreprise yiwawe ni byiza ko iyo entreprise iboneka ko iri professionnel ko ikora ibintu neza rero nico gituma twebwe tuza tukabikora mu buryo buri professionnel tukabikora wanashaka twe ntituri kinyamakuru ariko tubikorera ku mbuga zishira hamwe
ryawe. Okay. Naringiza ko kabazo kugira ngo tubanze twinjiye ko abantu babasiba bumve neza ivyo twagize kuko hari umuntu ashobora kuba ariko adukurikirana akumva ngo dushira ibintu kuri Facebook, Instagram, ibintu nk'ivyo twandika inkuru none kwandika article, kwandika nitwa Blaise ndumukwafere wo mu Kamenge, ivyo norinda ndarondera Christian ngo abingirire tu vois. Turi kubona Robert, iyo tuvuze rero abartiste renda bakunda imbere yuko umuvuga wabayivuze uraraba ishusho yiwe, ukaraba ku maboko mwizosi, ukaraba ku mutwe, ukabona ko ari artiste. Twagwaye ikaze, musanzwe mukora iki namwe muri art iragutse ko bise art, urumvamwe n'abaririmbyi n'abakinyi b'amafilme bose nibaza ko bija muri art, abakora utugenegene utandukanye. Wewe mugabo wavuze ngo iri base cyane ambwa, mwisanzwe igiti ugikora mwiki, musanzwe mukora iki au fait? En fait, j'ai natanguye gukora ama bracelet ari en bois, mutu collier nk'aka nambaye, naciye ntangura gukora ama trophée y'amalogo y'ama entreprise, no kuvuga ni bya decoration kuri mire yose itabikora. Donc wowe uvuga ati jewe igiti ndagihinguramo guhera kuri ama bracelet, utuntu abantu bashobora kwambara nk'utu two ku maboko, sivyo canke utu two mwizosi, ndaza kubigarukako mvuga ubuhinga je ndiko ndabibonamwe, ndibaza ko baradukurikirana barabibona, hama uraja ku marogo. Donc wagiye urakura buke buke, ariko kubera iki jewe nambara igiti kandi hariho ibintu nk'ibi bikoze mu maja ano, kubera iki je nambara igiti? Kubera iki bibaza ko abantu bakwiye kwambara ibi vy'igiti kandi hariho ibiteye imbere bikoze mu byuma, mu mazahabu n'ibindi? En fait, ibyo bifise no bivuga gute, ibyo urashobora no kwandika izina ryawe, ibyo birazimbutse cyane. Christian, wumva ko abantu bakwiye kwambara ibiti kandi hariho ibintu bikoze muri mu nzahabu? Icambere bon sindabizi, sinzi intuze yayiwe, ariko numva mfise ico no bivuga ko kuko hariho umugenzi yigeze kumpa ikado ya ntuze ya ikoze mu giti handitse ko izina ryanje. Rero igiti ni ikintu kiri naturel, ni ikintu kiri naturel, hama inzahabu bon ijya amasheneti ni iki ntawomenya ishobora kugutera ingwara utabizi. Mugabo igiti kiri naturel, hama nibaza ko bizimbutse kurusha. Hama ikindi naco candyoheye nuko arashobora kukibaza mw'iforoma ashaka. Voilà. Mw'iforoma ashaka. Donc je ndiko ndabiraba novuga ati biratuma abantu benshi bagira accès kuri kubibaryohera, ivyo bintu biri artistique bibaryohera kuko biba bizimbutse. Naho bitozimbuka ikindi gukunda birivariye, ntibisigura ngo kubera hari ivy'amashanete ngo vy'amaja ngo twese dukundaje. Hari abandi bakunda ibintu biri natwe nko vyakama. Robert, ibintu wabitanguye ryari? Ibyo by'ama bracelet nabitanguye kera nkiri ku ishure nko muri 8e. Hari mwaka? Ari nko muri 2008. 2008? 2008 cyangwa 2009. 2009 wiga 8e? Ivyo by'ama trophée n'amalogo wabishizemwo inguvu cyane na courage. Yari Pasteur Fernandez yakoresheje ama competition y'abajene, niyo yamwe ko nshobora gukora itrofe, ndamubwirira itrofe. Itrofe ya mbere nakoze yari karata y'u Burundi. Wabitanguye rero gutyo, vyari twovuga ko nk'impano, si ibintu wize? Oya, birinjiza amahera kandi wumva uri free ku buryo ushaka kuvuga mu Giswahili, mu Kirundi, mu Gifaransa. Nakubwiye dufise abantu ngaha bashoboye kuvuga izo ndimi zose. Christian, uri kurabona ko ugwaruka rwamaze guhaguruka mwiganiro cacu, tuzana abajene batandukanye, hari aba bakora imyuga itandukanye. Bien sûr tugeze mu bantu bakora utugenegene. Nkeneye kwibaza kumenya utugenegene n'ubuhinga ngurukana bumenyi birafise ico bishobora gufashanya, kuko niyo ni nayo sije y'uno munsi. Ni kuvuga ngo utugenegene n'imico kama
bihurira he n'iterambere canke ubuhinga bwa none bishobora gufashanya iki? yo biragifashanya cyane, ahubwo nibutse yuko jewe turamaze gukorana n'abari muri kino gisata c'ubuhinga, n'iryo jambo ry'utugenegene ntibanarikunda ngo ni ubuhinga mvabwenge. Rero turamaze gukorana, igituma bifise aho bihurira turamaze gukorana. Hariho exposition yabaye kuri Buja Sans Tabou hari mu mwaka uheze, nibaza ko hari nko mu kwa kane gutyo, sindavyibuka neza. Ni twebwe twabafatiye amafoto y'ama œuvre yabo. Bari aba artiste batandukanye, twe twakoranye n'abateguye iyo expo, turabafatira amafoto y'ama œuvre. Ndaguhaye akarero gasanzwe, urumva ko birafise aho bihurira, kuko ubwo buhinga mvabwenge canke ivyo vy'imico, ubuhinga bwa none butuma binyaruka gushikira abandi, ayandi amahanga hakiri kare. Watubwiye yuko ibintu byanyu birafise aho bihurira n'ivy'abantu bakora ibikorwa mvabwenge, uratubwira ko bifise n'amateka bigenga, ariko nshaka kumenya ni gute bihambaye ku rugero ngana gute ko abantu rero bakora ibintu vy'ibikorwa mvabwenge bokoresha imbuga. Umva nk'abo mwarakoranye, none wabonye ubona ni ikihe cotuma abantu bakora ibikorwa nk'ibi bahurumbira cyane gukoresha ubuhinga bwa none mu kwidandaza? Urakoze kuri ico kibazo umbajije. Icambere nohera kuco uhomba utabukoresheje imbere yuko mvuga ico wunguka. Bon, kuco uhomba ubwa mbere, icambere nuko uko igihe kigenda niko ibintu bitera bihinduka. Robert nimba turiko turavugana gutya, akaba ari karatwereka ivyo bikorwa akora vyiwe turi batatu hano, nuko kumburagira n'Imana bikazoca kuri televiziyo bikabonwa n'abantu benshi. Donc kudakoresha ubuhinga bwa none ni ugutakaza umugwi munini w'abantu bari kumenya ivyo ukora kandi byoroshe, bizimbutse, siko? Hama nko ku bantu, ni kubera mwambajije cane abantu bakora nk'ibi iye by'ubuhinga bwa none, n'abandi turaza kubashikako. Reka tubanze twumve kugira ngo na Robert nubwo buhinga yabukoresha cyangwa atabukoresha avyumve. Hama ikigira kabiri, hariho ishirahamwe rimwe dukorana, rirafise umwe mu bo bakorana w'umunyamerika. Rero yari yaje ino, kimwe mu gisata bakoreramwo barashigikira abanyamyuga. Sinzi ko ashobora kubakorera kuri Musée Vivant, ntavyo nzi. Twarajanye kuri Musée Vivant. Hama turajana no mu makominote y'abasangwa butaka bajya bakora inkono. Aca tubwira ati urana iyi nkono uyisanze ku rubuga, hari urubuga rwitwa itsi rudandaza ibikorwa mvabwenge by'abantu. Ati uyisanze ko uyishobora nko kuyigura $100, siko? Ariko hajya ijya nkono akubwira ko bamuhaye 2000 francs, arabishima. Rero nibaza yuko abantu bari muri kino gisata bakwiye kwijukira cyane gukoresha zino mbuga. Hama birigwa gukoresha Instagram, birigwa ukabimenya, canke ugakorana n'abantu basanzwe bakorera muri ico gisata nka twebwe canke n'abandi, urumva, kugira ngo ushobore gushikira abantu utogashikiriye uguma gusa muri kijya kibanza cawe ukoreramo. Musanzwe muvyigisha none? Ego. Je nibaza ko internet birafise akamaro cyane, bon, kuko nibaza ko aho ukorera mu kibanza icambere haba hari limite, hari abantu badashobora kuhashika. Icya kabiri uragira amasaha yo kugura n'amasaha yo kugara. Muga ikintu kiri ku rubuga nta mwanya wo kugara n'uwo kugurura. Umuntu yugurure yaje kuri telefoni we saa 9 y'ijoro arabibona, aje ko sizeri arabibona, asige ko message urayisoma. Je ndiko ndaba mbona ko dufise abahinga raba nk'iki kintu ni image y'umuntu, nuko yaba twari dufise telefone hano canke ifoto twayerekana, irabe wewe uri kuradukurana muri kano kanya ufise ikintu nk'iki mu nzu iwawe, tu vois combien de fois ari ikintu ciza, kandi ibi bigakogwa n'ugwaruka rw'iwacu. Ariko wasanga aba bantu ntibazwi,
ntibazwi kandi hari abantu babikeneye nk'ibi marekazima hari abantu usanga bariko babituma ko hanze cyangwa bagakoresha amafoto ari printed bajya bashira amakadre oro hari ikintu ca bwa cyoramba gifise riske nkeyi cyo kumeneka n'ibindi rero iki kiganiro bamenye-bimenye tugomba kuba ikiraro hagati y'abantu bikorera utwabo namwebwe mu bikeneye siko Robert umuntu agukeneye yo kuronka gute mwavuze ko mukorera mu buterere banza utange nimero ya telefone ku buryo umuntu akeneye ikintu nk'ikashobora kurondera je ni nimero yanje ya telefone ya WhatsApp ni 77 498 438 ubasubiriremwo 77 498 438 Voilà, hari ibintu byinshi yazanye ngaha vyiza turaza turabereka kimwe kimwe ona nk'iki nimba nagifashe neza nuko gifatwa ni Afrika rero je mutanyigishije uko nyene biraza kungora voilà mubona ko wonye uravye hari uraza kubonamwo ishusho muraza kubonamwo ishusho y'igikoko mubonemwo na Afrika raba rero wakimanitse mu nzi wawe gutya urana ko ari ikintu ciza Robert ibi bintu ukora ubona birafise impact birafise akamaro mu kibano muri societe abandi bantu baravyungukiramo nkaho gurira izo mbaho canke ama peinture vernis nabone barabeneficia voilà donc umuntu adandaza vernis iyo wagize iyo wakoze nawe abayungutse bisigura ngo abantu bashobora gutungana bien sûr wewe bagushoreye urinjiza nawe ukaja gushorera abandi ugasanga biriko biragenda neza turiko turavuga impact ibikorwa byacu bigira muri societe kuko byo babi ataco bimaze mu gihe dukora ibintu bitugaruka ko ataco bifasha abandi mwebwe muri ubwo buhinga bwo kumenyekanisha ibintu marketing digital bifise impact yahe muri societe urakoze birafise impact cyane d'abord mfatiye ku karorero gasanzwe navuze yuko mwambajije ikibazo ati muravyigisha abandi ego cyane turavyigisha kugeza ubu turamaze kwigisha abantu bashika nko ku 40 kandi baba jeune hari abo muri Université y'u Burundi twakoranye bari twagirishije formation bari muri club yitwa actualité économique club d'actualité économique hariho n'abandi tumaze kuvyigisha donc ico kirafasha kuko hariho nabo twatanguranye muri ico gihe twagirishije formation twatanguye barakorana natwe ubu bakora mu bindi binyamakuru donc urumva naco ni impact hama ikigira kabiri ni resultat bitanga ivyo bintu kuko mu bisanzwe twebwe turiko turakora contenu yishira hamwe kanaka ya organisation kanaka intumbero no kugira ngo tubafashe nimba ari entreprise kuronka abakiriya baronka abakiriya nimba ari organisation communautaire kugira ngo baronke ababayeur rero aba ari umunezero kuri twebwe iyo tubonye nk'abantu twakoranye ugasanga bararonse nk'undi mu bayeur n'akarorero kubera nibyo haba hariho n'ibindi bikorwa byakozwe kugira ngo abo babayeho baboneke kugira ngo abo bakiriya baboneke mugabo nico gikorwa cyo kubibamenyekanishiriza cyo kugira communication ku mbuga zabo yaba urubuga ngurukana bumenyi site web canke imbuga nkoranya imbuga hwaniro ama réseaux sociaux haba hariho igikorwa natwe tuba tuzi yuko hari ico twaterereye kugira ngo iyo ntambwe bayitere hama nimba ari umubayeho haronse nukuvuga ngo n'ababeneficiaire nabo barashikirwa nico gikorwa cakozwe rero impact communication n'ikintu hariho igiharuro kimwe nigeze kumva ngo ibice 80% by'ibibazo biza mu isi biva kuri manque ya communication biva ku kubura ku gutanga amakuru neza rero nibaza yuko twize gutanga amakuru neza twize gukoresha imbuga neza twize gukora marketing digital neza byogira ikimazi cyane ku mashira hamwe turongoye nimba hari nk'umuntu ashobora kuba ari karadukurikirana afise ishira hamwe byogira ikimazi byozana inyungu cyane
kurusha uko mushobora kuvyibaza. Muri ko murabisigura numva akamaro ivyo bintu vyanyu bifise ni kanini ntagereranwa. Bifise akamaro kubera ko tutavyirengagije hari ngiye vyonagora na communication entre uwo muntu ari hanze n'umuntu ari ngaha ataho bahuri kugira ngo bazohure, ariko communique yaciye ku rubuga irasomwa n'umuntu ari buraya akashobora kugira commande, tu vois, birafise akamaro. Hagiye usanga ico cyongereza ci wanje kidashobora gukonvenka umuntu uko no givuga kimeze nka cya kirundi ca Robert ugasanga kubera ko mwebwe mwashize iyo nuze yayo communique mu rurimi gwiza kandi mushobora no gukoresha intelligence artificielle ntuze ya application agira translation ugakompoza ururimi gwiza mugashirako ugasanga birafashije. None ko ivyo bintu numva bihambaye gutyo ubona bihurumbirwa mu gihugu cacu, aba ba jeune entrepreneur ko bagomba kumenyekanisha ibintu vyabo ko babitangoye baririra iterambere, ubona bahurumbira uko kwidandaza biciye ku mbuga hwanira? Murakoze kuri ico kibazo. Ntibirashika ku rugezo bitegerezwa gushikako, mugabo biriko biraza. Ndasigura igituma bitarashika ku rugezo bitegerezwa gushikako nuko urashaka kumva umuntu nka Robert, sinzi ntitwamubajije, sinzi ko nkuba afise urubuga nico kibazo bizagukurikira bijako nkunze ndabivuze uko kubera ko nk'ubuye hariho nk'amapera candidature, ibintu abantu bahora bahamagara abantu bafise ibintu bariko barakora. Kenshi rero murajye amaformulaire buzuza kuri ku mbuga ngurukana bumenyi nyene basigaye bashiramwo ngo dushiriremwo link yawe yo ku mbuga ngurukana bumenyi, soit LinkedIn, hariho n'uwico ca LinkedIn abacumvise ubwo nyene, hariho canke Facebook canke iki. Rero ugasanga ntavyo bafise, ugasanga hari opportunité utakaje kubera ko gusa udafise udashira ikintu kuri LinkedIn yawe. None nk'ubu ko wantumiye ku kiganiro cantera nabishizeko urumva wa muntu akugiriye apera candidature, ariko aragira apera candidature akabona ku mbuga yawe, ku mbuga zawe hariko ibintu bijako kandi mu buryo buri professionnel, arakugirira confiance bitandukanye na wa wundi atahanu na hamwe azobona ibintu vyiwe akora. Urumva rero biriko biraza kuri Instagram, bariko barazako kuri Facebook, bariko barazako, mugabe ikibazo gisigaye ni nshirako iki, ivyo nshirako bifise karite iyahe. Ni ibintu bikomeye cyane. Urazi ko nko mu matora nko muri za Amerika urashobora gusanga nk'umukandida bamukuyeko kubera ko gusa basanze mu bintu yigeze kuzarashira ku mbuga yiwe ari ibintu bitahesha ishusho nziza. Rero mube maso n'ibintu urashobora kuba yifise n'ibyo, ariko ube maso n'ibyo ushirako. Donc ntangiki donc physique nshirako karite y'ibyo ushirako. Hano ashobora kwibaza ko karite ikora mu bintu byo kurya gusa, mu ikirumva ko no mu bintu dushira ku mbuga zacu karite tuza kwiraba. Robert, ufise ibintu vyiza, we sinumva ko umenga ufise urubuga, ahubwo nibaza ko ufise iboutique kuri réseaux sociaux, iboutique ahantu ushobora kuba ufise ama image y'ibintu y'ibikorwa vyawe ugashyira ko ikiri sold out cyaguzwe ukagishyira ko cyaguzwe ikigihari ukavuga ati kirahari. Ubwo buryo urabukoresha, donc nize mbuga abantu bashobora gusanga ko ibintu vyawe? En fait, jewe nkoresha cyane Facebook na WhatsApp. Ama publicité menshi ndakorera muri Facebook. Facebook borondera nde kugira babone ibindi bitandukanye? Facebook mu kwandika Robert Bob Parker. Robert Bob Parker. Baca bona umuhinga. Bo Christian, nibaze yuko wabonye ubuhinga bwa Robert. Aha turafise iyindi image nziza cyane. Cher jeune marié, abantu muca mwubakizanyu akantu mubisanzwe kamanitse muri saro. Nibaza yuko nta buhinga ufise ku buryo aha isura y'umuntu yigira irya nyene yurya mu papa inawe y'umukobwa nimba ari mu mama canke umwana ukagira isura kujya nyene. Nibaza yuko iki kintu cyo bakibereye ijisho cyane kameme muri ko murayibona abantu muri ko muradukurikirana. Nibaza yuko mubona uri kuraba ubuhinga ni ikihe kintu uri kurabona
kugwaruka rw'u Burundi muri ya mbono ya 2040 2060? Bon, jewe ikintu mbona kuri turafise ubutunzi bwinshi. Turafise ubutunzi bwinshi ahubwo mumbabarire sindiko ndikunda ahubwo no kubushira habona. Donc no gukomunika kuri bwo. Kuko nibaza yuko kimwe mu bintu baturusha abandi naho twofatira mu karere mu bihugu byo mu karere canke vy'Iburaya ni kuvuga ni gukomunika ivyo bakora kwidandaza nibaza ko ari ikibazo gikomeye dufise ikintu kijanye no kwidandaza sino uri kuraraba ibintu nk'ivyo urumigwa jewe natangaye jewe nyene personnellement ikibazo nje ngira uko ntumiye umutumire mbona ibintu ntarinzi mbona ibintu birenze ubwenge bwanje rafa pasena nakiri mu kiganiro abantu bakora ibintu vya decoration utuntu twiza ryari nakiri umuntu akora ibirato ikirato uvuga ati ikiri mu Burundi uno musi nakiri mu artiste nsanga wewe urumva vyandi byose arabinyibagije mu Burundi dufite ibintu byinshi mugabo impamvu rero nabatumiye mwebwe nk'abantu bajejwe kubishira habona nuko ivyo bintu usanga bizwi n'uwabikora n'aka groupe gatoyi guca k'abantu ugasanga ibintu nk'ibi sivyo two turabona mu mafware ibintu nk'ibi sivyo biriko biserukira Burundi mu makungu ibintu nk'ibi n'abantu benshi bagira commande z'ibintu en plastique mu Bushinwa hehe kandi vyari nkibi inyene umuntu arabikora ugasanga Robert yavuze ko abitanguye gukora 2009 ibaze umuntu yabikoze 2009 aha mu gisagara ca Bujumbura ubu tugeze 2025 uharura iyo myaka iheze ukamubonye no musi ibaze akora ibintu vyiza gutya yabitanguye 2009 tugeze 2025 ukaba umubonye no musi je nibaza yuko abantu bakreya ama content turazi ko hari amasheni menshi ya YouTube turazi ko hari nibaza yuko afite aba artistes surtout cane aba bantu bacapa n'abantu kandi na Robert nabibonye ntibavuga amajambo menshi ubona ko biko biramugora ntibavuga cane wewe urumva ni kugikorwa ni kubaza ni kugira iki ariko nibaza yuko ikintu gikomeye nuko ingabire zishigikirana zishigikirana abashoboye kubivuga bakabivuga abashoboye kubikora nabo bakabikora nka jena niko ndamushindika ko turamushigikira muri BNP TV natwo turamwerekana nawe ce mugenda muvuganya ego cyane abashoboye kuvyandika bakavyandika abashoboye kubifotora neza bakabifotora kugira ngo nyene dushobore kuduzanya ni vyiza cyane nibaza yuko mwebwere muri mw'ivyo bintu uno musi turi muri monde digital bien sûr hari ikintu caje sikije vuba ca intelligence artificielle hari abantu bumva intelligence artificielle kugeza ubu batazi neza muri make ni giki gikora gute were twakuronse nk'umutumire ntitugusaba ibintu vyinshi ushobora kugira ikindi gano cihariye kivuga ko ivyo nyene mugabo introduction ntoyi amajambo make cyane utubwira kuri IA yamivugwa yamikoreshwa kenshi murakoze kumbure nyene nkuko mubivuze byogira ikindi kiganiro cabyo cihariye mugabo mvuze muri makeyi n'ubuhinga buriko buraza kandi burya n'ubwakera kurusha uko abantu bavyibaza gusa bitanguye kuja habona vuba mugabo n'ubwakera ijambo intelligence artificielle canke iyo concept ni ikintu gihera muri 1950 iryo jambo intelligence artificielle ryatanguye gukoreshwa mu nama yabaye muri 1956 niho hatanguye kwigwa ibintu bijanye n'ico gisata mugabo mu buryo bwagutse nkuko bisanzwe nkuko na za internet zaje burya internet yabayeho kuva kera guhera mu ntambara ya kabiri y'isi muri 1945 internet yarakogwa mugabo yakogwa muri domaine ya gisirikare mugabo igiye kugwira muri domaine novuga publique mu buryo bwa rusangi mu myaka ya 1990 rero na intelligence artificielle nuko nyene iguye kugwira tugiye kuyimenya cyane mu myaka ya za 2010 turiko turegereza za 2020 ariko ni ikintu ca kera gihari
hama hariho ibintu bimwe na bimwe abantu donc hariho ibyo bayivuga ko atari ibyo hariho nk'ubwo sinzi gusa ko mpava ntora neza amajambo y'ikirundi ariko hariho abantu bibaza yuko bumvise intelligence artificielle ngo ni icuma cikoresha ibintu ni icuma ciyumvira gifise amasantima ariko intelligence artificielle ni ibintu ndakoresha amajambo ndose muri hangana ni ibintu n'ama information ni inkuru baba zegeranijwe zituma ubwo buhinga butuma zishobora kuguha nk'inyishu ku kintu kanaka uyibajije kubera ko hari ama information menshi yegeranywa kugira ngo yishure kuri ivyo bintu. Ndabaha akarorero gasanzwe nko kuri site web, urashobora kuja kuri site web bakakubwira ngo wemere ngo wemeze yuko bakorekta ama information yawe, amakuki nk'akarorero. Ajya ama information yose arafise ahaje. Za mbuga ngurukana bumenyi twako turavuga. Bijya bintu byose urayikinga. Umenga ni juste umenga ni gufyonda kanya kantu ka like. Umenga ni gufyonda ka share akaki. Mugabo bijya bintu byose ajya ama information yose arafise ahantu yegeranirizwa. Rero hariho imbuga zihariye zo bita za ChatGPT canke Microsoft Copilot n'ibindi byinshi ubibajije nk'ikibazo kanaka uzobona kikwishuye kandi kikakwishura neza. Rero nibaza yuko sinzi kumbure sinoja muri ivyo birebire ico bishobora kudufasha nka twebwe. Nibaza yuko icambere no kuvyigako nohanura umujene wese anyumva vyigeko burya ikintu ukimenye hakiri kare muri kazoza kiragufasha. Vyigeko ja ku mbuga zigisha, hariho imbuga usanga ushobora kwiga ata amafaranga urishe, Coursera canke izindi bita HP, ugire usome urabe mbega bija hehe, mbega n'igiki vyomfasha. Nko muri ivyo vy'ama content nk'ubu twe turashobora nko kuronka nk'umukiriya akorera mu gisata c'ubuvuzi. Je sindi umuganga, mugabo ndashobora gutegura content tuzokora zo mu kiganga ntari umuganga, nkayibaza mbwira ingwara iyi niyi imeze gute, ikabimpa. Jewe ico nkora mvugana na wa mu docteur kumbura arongoye ivyo bitaro, nkamubaza ati ibi bintu ubona ari byo, kuko nta mwanya bafise wo kuguma ngenda ngo ndamugirisha interview ngo ampe content nza gushirako. Ndayibaza hamikama ico we wakora arashobora kuvalida. Rero mumve ngo birashobora kudufasha, bisaba gusa kubanza kuvyenteresa kukamenya ni gute no bikoresha muri domaine yanje mu ba artiste. Murakoze, ni ibintu vyiza cyane kandi binahambaye. Niyo site ko turajamwe umva ntaho dufise tubikwepera, ahubwo ikintu mvuze nishize ibintu bije gushasha uragira kandi ntumenya aho muhuriye ejo cyangwa igihe ushobora kubikenera. Mwebwe mwavuze yuko murongoye rishira hamwe risanzwe rifasha abantu mu bwo byo kwimenyekanisha. Mwebwe bakeneye bo basanga hehe muboneka he? Okay, twebwe dukorera kuri Excellence House kuri 4e niveau 415 niho dukorera. Hama mushobora kudusanga ku mbuga ngurukana bumenyi zose ku mbuga ngurukana bumenyi. Facebook ni Shaka pana Ishaka oya Shaka na Instagram ni shaka.bi. Mushobora kudusanga no kuri LinkedIn ni Shaka Media Limited, no kuri Twitter ni Shaka nyene. Hama aussi turafise site web mushobora kudusangako www.haya-africa.com. Murakoze cyane. Na nimero ya telefone muyitanga kugira ngo abadashoboye kuja kwizo mbuga bafise umuntu azobarondera azobafise ikibazo, si ikibazo gusa azoba yipfuza kuzikoresha cyane kuruta ashobora kuba akoresha telefone kurusha uko akoresha izo mbuga. Ego ni 72 297 280. Mubasubiriramo
70 plus 257 72 297 280 Ego. no kuri WhatsApp niyo nyene. Voilà. Ego nkuko mubizi muri kino kiganiro ni bamenye-bimenye, mwabamenye Christian, muramenya Robert, muramenya n'ivyo bakora byinshi ngira ngo byanabaye bishasha kuri mwebwe. Hari ico tuba twibaza ko tuzi mugabo ugasanga heyerma ntaco tuzi cyane twari tukiza kutariko. Ni vyiza re kandi birahambaye ko tuza turabimenya mu buryo bwiza. Jewe narababwiye mushobora kuba muri abantrepreneur mukora nk'ibi cye munafise akarusho kuruta wanashaka tuba twatumiye mukipfuza namwe kugaragaza akaba arimo canke ivyo mukora ca musimbira kuri YouTube ni mwandike BNP Media kuri YouTube hama mushobore kugira ante kuraba ibiganiro vyacu muce musiga muri commentaire mutwandikire ja kuri Facebook mwandike BNP nyene hama mushobore kugira muri commentaire canke murabe email yacu mutwandikire uvuga izina nabo muri hama tukabatumira mukaza turipfuza benshi baca muri kino kiganiro kuko niryo hangiro twihaye. Robert ushobora kufisa akajambo kari ku mutima nk'ikibazo nk'ikintu wari wateguye ko wabubwira abantu tutakubajije peut-être sinzi ko hari ico ufise wovuga mu byo twaba twibagiye kubabaza. Abankeneye kuntondera bashobora kubona Facebook yanje nayitanze na WhatsApp yanje nayitanze. Hariho amapublicité menshi nashize muri Facebook. Bacayibona. Wongere koko bitanazimvye cyane. Christian haraka kuvugana inbox. Sawa. Christian harakajambo mva kari ku mutima wazananye mu nzira wase ngaho wipfuza mugabo peut-être je ntashitse wumva utogenda utabwiye abantu. Okay, bon, jewe ico novuga nuko nimba utavuze ivyo ukora hari abazobikuvugira kandi bashobora kubivuga uko utariko. Voilà. Donc nahawe ho kubivugira nahawe ho kubishira ahabona. Hama reka ndabibutse amakonteni dukora yariyo turakora turagira gestion ama réseaux sociaux ama contenu yo ma réseaux sociaux turagira ama newsletter turagira ama contenu ama article yo ku ma site web turakora ama site web nyene turagira ama fiche produit no kwandika usobanura produit nkiyo kudekriva nkiyo œuvre yiwe hamwe n'amafoto rero n'ama video voilà. Murakoze cyane reka tubashimire mwe mwariko muradukurikirana muri kwiganiro reka Christian tubashimire kuba mwatwitavye. Ndabashimiye nanje kuba mwantumiye muri kino kiganiro. Robert turabashimiye kuba mwatwitavye. Nanje ndabashimiye kuba mwantumiye. Reka rero tubashimire twame turi kumwe ni misi yose ya gatatu isaha imwe y'ijoro n'iminota 15 ikiganiro kiba kigiye ko kuri Star Time ku mbuga zacu Facebook YouTube twababwiye reka zosubire mu biganiro bikurikira.